byari sanse yuko aba inyuma yo gufata ubutegetsi bwa Kongo byari sanse yuko aribo bazoca bagira gute byari sanse ko aribo bazoca bafata igihugu ca Kongo ariko bamaze kubigeraho ntibyabaye bigikunda uwaciye aba president yari Joseph Kabila Pele bino bintu Colonel Nanga ashobora kuhaca mu nyuma bakaza kumugambanira ibintu ndako ndabivuga kugira ngo abantu bamenye yuko umugambi wa Moise umuntu yemeye kugambanira ubwoko bwiwe yoreka kugambanira abo bari kumwe rero uyu n'umugambi uri kurategurwa cyane wa Moise Nyarugabo namba koko uwo Dieudonné y'ukuri batazira rabe yoba yanyurujwe n'iperereza ryacu ry'u Burundi my friend iperereza ryacu ry'u Burundi ubahageze yaho turi kurira inkofero yes nkundira kandi turamutse mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye so my name is Ram Promoter uturage subscribe bandanye bikora kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Nibaze ko wagize umunsi mwiza cyane. Nibaze ko waraye neza, wowe utameze neza no kwama usenga ejo bizogera neza. Turi kwigenekerezo rya 17 ukwezi no kw'icenda mu 2025. Uno munsi nshoboye kuza kwa zino kamera kugira ngo dusangire amakuru ariko aravugwa, amakuru agezweho cyane cyane ko runo rubuga hari abantu benshi rufasha gutahura rukamenya ibintu n'ibindi rukamenya ibintu twahishijwe tukamenya ibintu tutashoboye kumenya muri kahise so naje ngaha kugira ngo dushobore gusangira amakuru nateguye uno munsi rero tuza gukorera kuri point zibiri iyi point ya mbere avuga ngo mbega Moise Nyarugabo yoba afise umugambi wo kugandagura Colonel Nanga yo ni point ya mbere za gukorerako mbega Moise Nyarugabo afise umugambi wo kugandagura Colonel Nanga point ya kabiri ni umurundi biriko biravugwa cyane azwi ku izina rya Dieudonné y'ukuri w'umurundi yahungiye mu Rwanda ariko yarazwi ku ma YouTube nka Rabe hari amakuru karavuga ko yoba yanyurujwe n'iperereza ryacu ry'u Burundi turaza kugerageza kugira ngo bibeshuze ariko imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina cyangwa mu kiganiro nyamukuru reka duse n'abaca kanoti murazi ko atakanoti ntibishoboka nta buzima ntabigena neza so ni UNASCOKI Union Nationale des Sociétés Coopératives kibono babandanya bahamagarira abarundi bose kuzana imitahe yabo kugira ngo bashobore gushika muri mu mbona kazoza 2040 kugira ngo muzojane yusize mu mutahe 2012 ndakubwira my friend ko ushobora kuza urunguka bintu bikagenda neza cyane tubabwira ko bari ko barahamagarira abarundi barenga umiliyoni bashobora kurima igitego cy'ikibono kugira ngo dushobore canke bashobore nabo gushora hanze nyabujya ko igitego cy'ikibono ari gitegwa muri Afrika gihurumbirwa cyane si mu Burundi gusa muri Afrika rero muri Afrika bashoboye kwitahura barashobora kukirima ku bwinshi cyane tutarandiriye rero reka twinjire mu kiganiro nyezina tugere tuvuga ati kandi hari ingeso imwe twashaka gusa n'abakebura twigishanya burya iyo turiko turashikiriza bino biganiro suko tuba turabahanga cyane canke turi abanyabwenge cyane nuko hariho abantu muri mwebwe babikurikirana baba bitahura ariko turanegura cyane abantu baza muri commentaire batukana burya umugabo atukana n'umugabo w'imbwa so umugabo nyamugabo n'ubutanga ibitekerezo bizima ivyiyumviro suza muri commentaire agatukana ibitutsi bidafashe ufise icyo utakunze ni wihorere ufise ico ukine gushikiriza no candike muri commentaire hama tugikorereko ingendo yo gutukana siyo ndabibuza ko nta mugabo atukana nta mugabo atuka umukenyezi nta mugabo atukundi mugabo ababaye umugabo w'imbwa so reka rero tuje mu kiganiro nyezina kugira ngo dukore kuri point ya mbere
mbega Moise Nyarugabo yoba yiteguriye kugira kugandagura canke guhemukira Colonel Nanga. Bo ibintu rero ndaza kubisasangura mu mice ibiri kugira ngo mu bitahure neza cyane mumenye ati Moise Nyarugabo ninde. Moise Nyarugabo ni umunyamurenge umwanya ari mu muhari wa twigwaneho nayo murazi ko ari umuhari uriko urakurana M23. Bo M23 murazi ko ari umuhari wagiye uravuka umaze kwicamwo imice ine. Abaratanguye witwa AFDL, haraza CNDP, haraza RCD, haraza za M23. So no kuvuga iki rero Moise twigwaneho sijyambere agiye mu uyu mugambi wa M23. Usanzwe M23 wagiye urahindagura amazina kuri AFDL watwagwa na Joseph Kabila Pere niwe yashoboye kutangutsa ico gihe bagwanya leta ya Mobutu. Uyu rero Moise Nyarugabo hamwe na Azarias nkuko ari babiri bari kumwe na Joseph Kabila Pere. Vyari sanse yuko aba inyuma yo gufata ubutegetsi bwa Kongo, vyari sanse yuko aribo bazoca bagira gute, vyari sanse ko aribo bazoca bafata igihugu ca Kongo. Ariko bamaze kubigeraho ntivyabaye bigikunda. Uwaciye aba president yari Joseph Kabila Pere. Ivyo rero ibintu vyashavuje cyane ba Moise Nyarugabo bari kumwe n'abandi bantu ba Azarias Rubeyegwa, bose vyarabashavuje. Burya Joseph Kabila Pere naho yatwaye ntiyigeze yoroherwa cyane ku ntwaro yiwe bivanye nuko hariho bamwe bari bashaka ubutegetsi. Yaciye akora nk'umuntu amwopoza mugabo ari muri guverinoma yiwe. Atero byagenze gute? Bamaze kubona ko yabimye ubutegetsi, bace batangura system yo kumwicira intwaro. Ariho batanguye gufuya, bariba, banki nkuru y'igihugu ya Kongo iribwa n'abo bagabo, gushika naho Joseph Kabila Pere abibona aravuga ati ibintu bikunda. Niko guca abirukana bose. Ico gihe hace havuka indi M23 yabo bagabo nyene. Gusa hoho ni mwashobora kubimenya kubera ko izi mbuga canke rezo sosio zitari bwakomere cyane. Niho rero mubona uyu mwanya ariko akorana na Colonel Nanga. Renda za kuvuga ati Colonel Nanga ivyiwe biwe bimeze gute? Murazi neza ko Colonel Nanga nawe nyene yahoze ari mu gisirikare canke muri guverinoma, reka mvuge yahoze ari muri guverinoma ya Tshisekedi. Colonel Nanga mu bisanzwe Kongo ifashwe niwe yoca aba president. Mbega Moise Nyarugabo azokwemera ko igihugu kimuca mu myanya y'intoke nkuko vyabaye kuri Joseph Kabila Pere? Ntibikunda. Na niyo mpamvu ubona ibintu vya Kongo birimwo ubugambanyi bwinshi cyane. Vuze ubugambanyi bwinshi cyane no kuvuga ko ni ibintu ubona ko harimo ubugambanyi bukomeye cyane. Rero Moise Nyarugabo ni nawe yagambaniye Makanika. Murabizi neza ko ari we yari chef wa twigwaneho. Makanika ntiyarashigiye umugambi waba Nanga hamwe n'inkotanyi, ariko Moise Nyarugabo yarabikoze. No kuvuga iki rero? Ibi bintu Colonel Nanga ashobora kuba ari mukaga bivanye nuko aba bagabo bashobora kumugambanira kubera ko bipfuza iki ubutegetsi. Bashobora kutabikora bivanye nuko Colonel Nanga ari umukongomani pire yuzuye. Mugana bo nyene mwibuke ko ubwoko bw'abanyamurenge bwita abakongomani.
rero bino bintu Colonel Nanga ashobora kuhaca mu nyuma bakaza kumugambanira. Ibintu ndakunda bivuga kugira ngo abantu bamenye yuko umugambi wa Moise umuntu yemeye kugambanira ubwoko bwiwe yoreka kugambanira abo bari kumwe. Rero uyu n'umugambi uri kurategurwa cyane wa Moise Nyarugabo nakandi kagwe k'inkotanyi bifadikanije n'abaza Elias Rubego. Colonel Nanga ni kintu kiriko kirakoreshwa hajya nk'iturufu kugira ngo bafate ubutegetsi hama bamugambanire. Ibi ni ibintu rero mukwiye kumenya, ni ibintu mukwiye kumenya mugashishoza mukavuga ati kubera iki ibihe byose ibiroberi byose byagiye biraza Moise Nyarugabo atabura. So ni ibyo rero nuko bimeze. Kujya Joseph Kabila Peri yagambaniwe n'aba bagabo aricwa, niko na Colonel Nanga ashobora kugambanirwa na M23 iri kumwe natwigwaneho kamwica. Musanzwe muzi ko Colonel Nanga wewe aserukira AFC alias Fleuve Congo. Urumva nico kintu twotira ko attention bivanye nuko aba bagabo batigera bamenyerwa. Mashobora gushudika kumbe wewe afise uwundi mugambi. Okay, andi makuru reka tubashikirize indi point ya kabiri ku makuru ariko aravugwa cyane n'ibinyamakuru cyane byo mu Rwanda, aho ubona ko biriko biragira propaganda iteye ubwoba ku Murundi Dieudonné Niyukuri yamenyekanye cyane ku mazina ya Rabe, aho yasanzwe akora ibiganiro byo gucoza leta yacu y'u Burundi n'igisirikare. Hari makuru kwiragizwa n'ibinyesha makuru byo mu Rwanda bivuga ko Urabe yoba yanyurujwe n'iperereza ryacu ry'u Burundi. Hari n'andi makuru twigeze kubashikiriza mu misi yahera tuvuga ko hariho impunzi z'abarundi zagiye mu Rwanda arizo zikoreshwa muri Rede Tabara. Wamuvuze muri Rede Tabara bavuze kuri kote militaire, ariko dufate ko kuri kote media haro n'abarundi ko rakoresha kuri kote media, kubera ko kote media nawe nyene n'ikigwanisho umuntu ashobora gukoresha mu rugamba kandi kigakora cyane, kandi tumaze kubona ko ari cyo kigwanisho gikomeye cyane pour le moment. Ariko sinumva ukuntu uyu Murundi yoba yanyurujwe n'iperereza ryacu ry'u Burundi mu gihe yahora aba mu Rwanda. Namba kuko yanyurujwe n'iperereza ryacu ry'u Burundi, kuko ano makuru sinza kuvuga ko cyane bivanye nuko hari ibindi bintu nkiko ndatohoza kugira ngo ndonke umuco canke ukuri kuzuye. Namba kuko uwo Dieudonné Niyukuri batazira Rabe yoba yanyurujwe n'iperereza ryacu ry'u Burundi, my friend, iperereza ryacu ry'u Burundi ubahageze yaho turi kurira inkofero. Ni gute iperereza ryacu ry'u Burundi risanga umuntu mu Rwanda rikamutwara mu gihe tuzi ko mu Rwanda ubwabo biyemerera kandi banavuga ko bafise iperereza rikomeye riri ku rwego. Tumaze kumva abanyarwanda benshi bavuga ko bahambaye cyane mu bya gisirikare, bafise ubwirinzi mu kirere, bafise ibintu byose bikenewe barabifise. Ni gute iperereza ryacu ry'u Burundi ryo bajya mutwara? Baravuga ko yoba yanyurujwe itariki 28 z'ukwezi kwa kanga k'umunani, baravuga ko ariho yoba yari yanyurujwe. Ariko hari ibiganiro twagiye turamubonamwo mu nyuma ibyo byose nagenda bisesangura ndaraba nsanga hari ibiganiro yakoze inyuma y'ibyo bintu. Byo ncagaruka ngaha, eske kuba ari guteri ubwoba abarundi baba bifuza gutaha bari mu Rwanda byoba ari nyabaki? Ibi bintu eske ntibyoba ari inkotanyi zoba zabikoze kugira ngo byambike ice y'iperereza ryacu ry'u Burundi? Navyo birashoboka. Canke uyu Rabe ntiyoba yahindutswe n'inkotanyi mu gihe zoba zitakimukeneye? Kubera ko nshuti yanje twarabivuze kenshi twongera turabivuga,
inkotanyi zirashobora kukwivuna canke kukugirira nabi bivanye nuko zitakigukeneye. Zirashobora kugukoresha mu manyanga yazo zitagikukeneye zikagushira hasi. Byo twaragiye turabibona henshi babikoresha henshi. Eske namba koko umuntu yahora acoza igihugu cacu c'u Burundi yashobore kuburirwa mu gihugu c'u Rwanda, tuvuge ko yari umuntu ahambaye, yari umuntu akomeye, yaho ariwe yoba target perezida ryacu ry'u Burundi, burya ntabandi bantu bari mu Rwanda boba barakoze amabi arenze yiwe bakicidegembye. Eske bobo boje ngaho bakajya bakaryama, bobo ntibo bashikiriwe? Mu misi yahera twaravuze ngaha anya kuri urubuga abatashoboye ko ikiganiro barabe n'ijambo Perezida Kagame yashikirije, ariko aravuga ko umubano w'u Burundi n'u Rwanda boba bariko bara usanasana vuba byo babigiye kumera neza. Twaravuze nti ni mubano ntiwoshoboka mu gihe hari abantu bashatse gutembagaza ubutegetsi bahungiye mu Rwanda n'ubu bariyo bakiri, mu gihe batabarungikira ubutegetsi bwacu bw'u Burundi, uwo mubano canke imipaka ntishobora no kugururwa. Mbega tuvuge ko yo bari yo message u Rwanda rutanguye guha u Burundi rubizeza ko abarugirira nabi canke abifuza kurugira nabi u Rwanda gwiteguye kubatanga canke u Rwanda gwiteguye kubacecekesha. Eske abantu birigwa barasebya canke baponda u Burundi bavuga nabi hana hariye, tuvuge ko ariyo message bahawe ko ata muntu w'umurundi azosubira kuja ku mbuga ngurukana bunyezo mu Rwanda acoza igihugu cacu ciza c'u Burundi? Navyo birashoboka, c'est la diplomatie, navyo birashoboka. Niyo mpamvu tuvuga nti aya makuru ntitubafitiye ivyemezo 100%, ariko ni umwihwezo wacu tugize tubashikirije kugira ngo mumenye ibiriko biravugwa ahana hariye. Uyo murundi wacu Rabe nibaza ko bavuga ko yoba yaragambaniwe n'umuntu yavuye muri Somali akamubwira bakazanana ino mu Burundi, amakuru avuga ko yoba yafatiwe no mu Burundi. Navyo nyene ntiturashobora kuvyemeza 100%, ariko ico tuzi cyo nuko ibintu byose byokorwa ari byo gushira iperereza ryacu, kwambika iceyi iperereza ryacu. Ndababwira ko my friend, iperereza ryacu ry'u Burundi ryubahwe namba ryarashoboye gukora bino bintu. Rero ikintu ngomba kuvuga ngahanya niki, namba kuko ari inkotanyi zo bazarakoze bino bintu, yo bari message ikomeye cyane ku bantu bavuga nabi u Burundi bari mu mahanga. Je souligne, yo bari message ikomeye cyane ku bantu bavuga nabi u Burundi bari mu mahanga. So ni nkuru tuzobanda tubatohoreza. Reka dushimira abantu bose barifashe kanya bakadukurikirana. Utarakora subscribe na like share ubandanye bikora kugira ngo tubandanye tubashikiriza inkuru ziri ku mwana nyabujya ko dukeneye abantu benshi kuri urubuga rwacu. Turabakunda cyane. Bye bye.